Abakobwa duhura n'ibintu byinshi wavyumvise iyo tugiye kurondera akazi canke turi mu kazi duhura n'intambamyi nyinshi. Naramukorera ariko ndamukorera nk'amezi 4 mu nyuma aza kumbwira nyine ibintu agusaba ko byabana asaba turyamane kandi yarafise umugore ngaje ndamubwira naje kurondera akazi kuko ndagashaka ndamwankira haragira igihe ambwira ati udashaka ko tuza turagira ibi sishaka kuguma ndagukoresha. Basi ntivyaciye biguca intege kumva ko bagusavye ko muryamana ukaca wiyumvira ati ndabivemwo? Biragoye urumva hari igihe nyene uri muri crise uwo bagukeneye wo mwitaba? No mwitaba kandi kuvyunguka ni ku muntu. Badusavye ama video zimeze gute? Turi gusa nkizi tumaze imisi tubona kuri rezo social. Hama twebwe ukungene twari twarabyanse ariko umwe arazitanga kugira uronka akazi muri yo kampuni. Babosi bacu ndumva ibintu ntivyoroshe cyane, urumva yuko muradufata nabi nka jewe k'umukobwa nimba ivyo bintu atubwiye iyo ni nahe ni ibintu vyamubayeko. Babosi bacu muraye mwisubireko. Hello guys, muraho mumeze neza bakunzi ba Step Media. Umwe wese bivanye n'ahari mwiriwe mwaramutse bivanye n'ahaherereye. Uno munsi twabezaniye abigeme beza cyane basa neza. Reka tuhere ku buryo bwanje babidondore. Bite? Sawa. Meze neza? Yego. Bakwitande? Nita Shadibu. Shadibu. Ako kantu kumenya ndakazi mu Rwanda. Yego. Nawe uriwe canke uri Shadibu wo mu Burundi? Mu Burundi. Karibu nawe. Kazina kawe? Ramutse abakunzi ba Step Media. Abakunzi ba Step Media turabaramukije, turabanezerewe, turabakunda, turabishimiye. Ngo barabakunda guys. Hama mukora uduki? Twebwe dukora mu bintu bijanye n'ivy'amatike y'indege. Turadandaza amatike y'indege muri Sosodini. Ubikeneye arashobora kuducako byoroshe tukamufasha. Bakunzi ba Step Media murumva ko ngaha turi kumwe n'umuntu adandaza amatike y'indege. Urahawe ikaze mwege mushaka kurira indege, mushaka kuvoyaja ntimwitinye. Derite Vanessa ari ngaha ku bwanyu azobibafashamo. Namwe mukora iki? Dukora nyine turadandaza ibintu byacu. Nk'uduki nk'abakunzi bako baradukurikirana bashobora kugukenera bagashaka ko boza kuguteza imbere nawe. Tudandaza ibirato by'abakobwa by'abahungu ariko niho tugitangura dushaka nyine mudufashe muduze muradushorera. Mukorera hehe? Dukorera ku isoko mu Gasenyi hirya amabisi akatira. Bakunzi bacu mwumvise yuko Shadibu wo mu Burundi adandaza ibirato by'abigeme ndetse n'ivy'imisore. Murahawe ikaze kandi uraberewe cyane. Merci. Wambaye n'ikirato ciza bisha biboneka ko ari byo ukoramwe uri umukonesere. Thank you. Nashaka ko tuganira ko byarakoroheye kuronka akazi urikorera canke ukorera abandi? Uvuga ubu? Canke sinzi ubu urikorera canke ukorera abandi? Ubu ndikorera ariko narigeze kuba nkorera abandi. Izihe ntambamye wahuye nazo kuba ukorera abandi bantu canke ivyo wagiye uracamwo byarakorohera kuronka akazi byoroshe ko ubuzi bwabutse? Hari ibintu nyine turahura navyo mu buzima urumva narigeze kuba nkora muri salo. Muri salo urumva haza abantu benshi. Mu boss ashobora usanga nyine abantu baratandukanye. Ugasanga ariko arakubwira nk'ibintu ushaka gufata nabi. Uvyumva nawe uri umukobwa ariko ntivyabaye ngombwa ko nguma ndagakora. Dushaka duha umuco wabyo ukuntu vyagenze. Guys, bakunzi bacu abakobwa duhura n'ibintu byinshi wavyumvise iyo tugiye kurondera akazi canke turi mu kazi duhura n'intambamyi nyinshi. Rero dushaka kumenya Shadibu yahuye n'izihe?
jewe urumva naramukorera ariko ndamukorera nk'amezi 4 mu nyuma aza kumbwira nyine ibintu agusaba ko muryamana asaba turyamane kandi yari afise umugore mbwa je ndamubwira naje kurondera akazi kuko ndagashaka ndamwankira haragira igihe ambwira ati udashaka ko tuza turagira ibi sinshaka kuguma ndagukoresha kambwira ati none nguma mbona abandi wowe baza kukuraba ndongera je ndacyari umukobwa ndacyari muto ndashobora kuronderwa n'abahungu canke iki ariko sinshobora kwemera ko turyamana n'umubosi wanje hanyuma mu nyuma aragira igihe aranyuka ndamubwira mama hera rero ari nakoreye amaca ndataha ntibyoroshe babosi bacu murabe misubireko urumva ababosi basaba ko muryamana kugira ngo baguha akazi benshi kweli hama wowe wavyitwayemwo gute basi ntivyaciye biguca intege kumva ko bagusavye ko muryamana ukaca wiyumvira ati ndabivemwo cyane biragoye urumva hari igihe nyine uba uri muri crise ukavuga je nshaka akazi wagiye kurondera akazi ugashaka je ndababara nyine anyirukanye dufuye ibintu nk'ivyo ariko ndavuga je ndihagarara ko tu hama ndatamuhira ndavuga mana nzoronka kandi akazi sinokwiyebura kuko nari naronse akandi ntokibanga sinashobora gutibanga ku mubosi Tiana tuje kuri wewe nawe izo ntambamye uyavuze ziba mu kazi eske wewe kuronka akazi hiyo ukora canke imbere y'ubwo buzi imbere yaho mu bundi buzi wowe waraciyemwo canke mu bibereho ntibirakubako ivyo nta muntu bidashikira ndibuka ayo kampani yawo twigeze kujamwo kudepoza kandi ngaha nyene buja irazwi iki tujanye n'abandi bantu tugiye kudepoza twagiye turi abakobwa 4 tugenda kudepoza twese twize bimwe kandi twari tuzi ko aho hantu vraiment hari akazi kandi bategereje kukaduha kandi bari bakeneye abakozi tugiye turadepoza twese baratubwira mugende muzogaruka musiga amanimero turayasiga ariko batangura kuza barandikira umwe bamubaza ukungene bimeze turavuga ati urashobora kuza ugakora ariko uzotegerezwa kuduha video badusabye ama video zimeze gute uri gusa kugira uronka akazi muri yo kampani babosi bacu ndumva ibintu nivyoroshe cyane urumva yuko muradufata nabi nka jewe k'umukobwa nimba ivyo bintu atubwiye iyo ni nahe ni ibintu vyamubayeko babosi bacu murabe misubireko natwe turi abantu natwe tuba dukeneye akazi tuba tuje karondera tugakeneye tuba dukeneye kwiteza imbere ndetse no gufasha imiryango yacu hama Tiana wavyitwayemwo gute muri uwo mwanya bagusavye izo video bene video uri gusa za video uri gusa nkizi tumaze imisi tubona kuri rezo social hama twebwe ukungene twari twarabyanse ariko umwe arazitanga umwe azitanze yaranose akazi be yaciye asinya na contrat ya 6 mois contrat ya 6 mois wibaze ako kazi uciye na contrat ya 6 mois asinye contrat ya contrat yeze guhera n'akazi gacakarira kubera zanuzenya za video bace bazishira hanze bakunzi ba Step Media nukuri nivyoroshe ndumva duhura n'ibintu byinshi cyane urumva n'uwo mukobwa baciye bamupublier kandi akazi kaca karahera ngira ntiyasubiye kubaha izindi video oyaye Jesse nibazi ibyo baba barapfuye bamwe bavuga ngo yacatangura ngo kuzara aravanga ababosi bo mu yo kampani iyo kampani ni y'abarundi ni y'abarundi bakunzi bacu ndumva ibintu nivyoroshe babosi twagire tubasabe nukuri iyo ngese umubosi wese zikwameze uko kuntu mu bihebe turabasabye muri kutugerageza muri kutugira nabi baze nk'uyo mukobwa baciye bashira hanze video ari gusa nukuri si mico nakaranga by'ikirundi ivyo ntibibereye mu kibano ntibibereye cyane nukuri Tiana warakoze cyane kuba utemeye nawe kugira ivyo bintu hanyuma nta bindi naho waciye uhereza gusubira kurondera akazi canke vyagenze gute oyaye sije ntivyanciye intege ngo je ngo bitume ngo narondera kubera ndabizi harya chance n'umuntu baragendana je nyimba ntaronse karya nari kuronkana kandi bidaciye mu iyo nzira kwa n'abantu badukorera ivyo nyabara abantu tuzinanye kujya kunusanga
ari abantu bo muri quartier iwanyu cyangwa ugasanga mwariganye gusa nyene bo baragira ubuntu baronse inoti imbere yanyu ugaca ugenda kumusaba akazi vyuma agaca kubwira ibintu n'ivyonye ni ibintu biciye intege udasanzwe nyene uri umuntu w'umwete ukunda gukora udacika intege byoroshe biragoye ariko ntibyigeze biduca intege twararondeye kandi imba tutaronse hajya twaronse n'ahandi kandi n'abakatwimye baramaramaye barabonye ko bihoye ubusa burya harya ubuzima butangwa n'Imana. Yego cyane ubuzima butangwa n'Imana. Hama Tiana jewe hariho ahantu nigeze kukubona shaka naho byo umpemu umuco wavuze ko udandaza amatike y'indege ariko narigeze kukubona nk'umujournaliste. Ibi byarigeze nk'uko uvuze ko wigeze kumbana ndi umujournaliste rero nabigeze kumbana ndi mukwinjije naco nagirenda gishikiye ko guys narigeze no kubura bundirimbo yatabivuga navyivugira none vyagenze gute canke n'uburabandanya ukora? No ntabwo mbandanya nkora kubera hajya anya iyo uri kurakora ikintu ukabona yuko ndiko ndagikora kandi je ndagikunda ndagifisemo n'umwete ariko nta byunguka bishobora kubandanya hajya ikintu cyose ugikora kubera uba ubona inyungu yacu ariko urabona ko ari yo mpano yawe kuba ari impano yo wanje ego ni impano yo wanje ya bakunzi bacu babosi bacu muriko muradukurikirana kuri uno mwanya hariho umujournaliste nga urumva ko yabonye ko atari vyunguka atavyunguka birimo ahitamwo kubireka rero nk'uwo bamukeneye uwo bagukeneye wo mwitaba no mwitaba kandi kuvyunguka ni ku muntu kuvyunguka ni ku muntu je ndashobora kuba atavyunguka nabironsemwo bivanye n'uwo nakorera canke aho nakorera ariko ku bandi ugatusanga ivyunguka kubera bitunze benshi ngahi iwacu mu Burundi ndetse no mu Burundi no mu bindi bihugu bitandukanye umwuga w'ubujournaliste vraiment ni umwuga mwiza uri kurakora ufise na support. Babosi turabasavye ama support yanyu murumva ko bigoye kandi ntivyoroshe cyane tuba dukeneye mudushigikire kugira natwe dushobore gutera imbere mudufashe uwo bafise rero ko gatahe aba sponsor muzari zo noti dukore hamareka tugende kwa Shadibu nawe Shadibu je narigeze nanje kukubona ahantu narigeze kukubona mu mareresi uri umukinyi w'amafilm. Yego byarashitse nyene ndajamwo ariko sinabandanije byarashitse ntiyari impano yawe barabigusavye vyagenze gute? nje nabonye atari impano yanje ariko muri make byarakunaniye byarananiye kuje nabonye byarananiye abantu bagukurikanye ari bo baca baduha hajya hasi ku commentaire batubwira ati wari ubishoboye washaka kutubwira filme wakinyemo? Okay, nakinye muri filme yitwa Ingingo. Ni imwe gusa. Je nakinye muri imwe nta yindi. Hama waciye ubiheba? Naciye ndabireka. None rore yawe byahereye hehe? Baciye bayiramplasa bagushira mu wundi muntu canke baciye bayikuramo? Baciye bashiramo uwundi. Agusubirira. Guys, uyu Shadibu mubona hano Shadibu wo mu Burundi. Hariho n'ahandi harigeze kububona. Narigeze kukubona nk'umukwini video. Urabeshe. Ego. Ngiyana uwo dusavra, zivyo ntavyo njama. Uwo musa wose musa nataye. Sana kuri je ntayo. Canke hari kera warabihevye. Oya, ntavyo nagiyemo. Urabeshe. Ntutubeshe. Kuko uri umukobwa mwiza cyane kandi nakubwiye kuberewe hashobora kuba hari umuntu agukeneye akavuga ati ugiye mukobwa nanje ndamukeneye mu ndirimbo yanje akagukoresha cyangwa nawo wabaye nka vava ngaha Tiana ati yabonye atari vyunguka. Je naragiyemwo sinakubesha ariko ni kera. Kera n'umugenzi yari yabinsavye ndagenda ariko urumva sinari ndabirimo nyene simpano yo wanje umva yaransavye nk'umugenzi ndamufasha ndabiheba byagarukiye nyene urumva sinsanzwe nkora ako kazi. Okay. Twashaka tuze tugusabe uje mu ndirimbo hari abantu bako badukurikirana ngaha bakeneye abakwini video beza umukobwa mwiza w'inzobe nkawe tuba tugukeneye cyane. Twavugana. Ari vyunguka mwuvugana. Yego. Dushaka dusozere tukusaba ko wogira ico ubwiye abakunzi ba Step Media bako baradukurikirana akajambo kamwe. Abakunzi ba Step Media ndabakunda cyane
nawe urakoze kuba wampaye ikiganiro. Tiana, nawe akajambo kamwe ku bakunzi ba Step Media. Ku bakunzi ba Step Media bariko baradukurikirana, ndibaza mwumvise ibyifuzo byacu na projet zacu, n'ibyo twifuza gushikako n'ibyo twifuza kugirako. Ndashaka ko umuntu wese aza kuraba kino kiganiro ko adashobora kurengana uko nyene ata comment jana utofise ico dufasha, urashobora guha ko kaje uyu mwigeme wacu ariko aradukoresha byose tuba tubikeneye. Turabakunda gose. Bakunzi ba Step Media muko muradukurikirana, murakoze cyane. Mwumvise ibyifuzo by'ababigeme, mwumvise ko hariho abakora, abadandaza, babosi mushaka kurira indege, karibu kwa Tiana abakire. Namwe mushaka kusa neza, kwambara neza nk'uyu mwigeme turi kumwe Shadibu, murashobora kuza kumushorera ibirato by'abigeme ndetse n'ivy'imisori. Murakoze cyane bariko muradukurikirana, umwe wese ahari naherereye mu cubahiro ciwe. Bye bye, turabakunda cyane.